kwakira abashitsi baje bava mu Bufaransa. Dusanzwe dufitaniye umugambi uri kurarangurwa ngaha mu Burundi. Uwo mugambi rero ukaba ushigikira ibisata bibiri vya leta ENA na ESG kugira ngo bashobore kuronka ubumenyi bukwiye abakozi b'ivyo bisata kugira ngo nabo bafashe abakozi bo muri leta kugira ngo babakarihirize ubwenge. Rero turashima yuko uwo mugambi uriko uragenda neza kandi nk'uko mwavyumvise abarongoye ivyo bisata bibiri vya leta ENA na ESG barashima aho ibikorwa bigeze. Wari umugambi twibaza yuko amezi 3 zo burangiye mugabo mu nyuma hazoza indi migambi. Ikihutirwa rero nuko ivyo bisata bibiri vyaronse uburyo ubumenyi bukwiye kugira ngo bushobore gufasha abakozi bo mu ministeri atandukanye igihe bakeneye guhariza ubwenge. Ko dushaka yuko ikigega bavuga turahura mu ubwenge abakozi ba leta coba ari ENA na ESG kandi mu minsi iza tukaba tuzoja n'itegeko muri leta kugira ngo ivyo bisata bije hamwe nkuko ari intumbero ya leta y'u Burundi bishobora gukora neza akazi bijejwe. Kandi ikindi naco twabonye nuko muri wa mugambi wa nyacibona mukuru w'igihugu cacu Burundi novuga gushira ku kivi abakozi umwe wese agakora icyo ashoboye icyo afitiye n'impamyabushobozi. Twarabonye rero mu ministeri atandukanye yuko hari abakozi bakeneye by'ukuri gukariza ubwenge kugira ngo bashobore kurangura neza imirimo yabo. Uwo mugambi rero uje gufasha muri iyo ntumbero kandi turize neza yuko ibisata bibiri byo mushikirana w'abakozi n'akazi ESG na ENA bifise abarimu bakwiye n'ibisabwa byose kugira ngo bashobore gusahiriza mu mukozi wa leta akore aroraniwe kandi ashobore kugwiza umwimbu nk'uko tubisaba umukozi wese w'abenegihugu, kuko abenegihugu baduhemba bakeneye yuko tubarangurira imirimo batutumye neza. Ivyo bisaba ko umuntu aba afise ubumenyi bukwiye. Ni nayo ntumbero dufise yuko muri umugambi ushirikwe n'Ubufaransa ivyo bigo bibiri ESG na ENA bishobora kuba bifise abarimu babo bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gushikana ikivi twabahaye.